isabukuru ariko ribera mu gihugu cy'u Rwanda ca Kenya. Mu bisanzwe uri kuraraba yajya masanamu urabona yuko agashusho k'u Burundi katashoboye guserukirwa nk'uko bitegerezwa. Icambere na mbere ingoma z'u Burundi no kuvuga yuko zirangwa n'umwambaro uranga ibendera ry'igihugu, hama ingoma z'u Burundi kandi zikarangwa n'umwambaro w'abatimbo, hama zigaca zinaherekezwa n'inkinzo n'igaba arizo zirongoye ingoma. Mugabo uri kuraraba urabona ko zari zirongowe n'umuntu w'umudamu yikoreye ikintu mu mutwe tutazi ico arico, ariwe ariko araza amenyekanisha ingoma z'u Burundi. Ni kuvuga rero irya gaba bisigura yuko rikingira ingoma, ingoma nazo zigasigura ubutegetsi, hama ingoma rigaca reba ishusho ry'igihugu. Hama rero ujya aba ari imbere azirongoye, ni kuvuga yuko niwe abarongoye ubwo butegetsi. Ni naco gituma kizira kikaziririza yuko umuntu ashobora kuja gutamba adaciye kuri rya ngoma y'imbere, bisigura yuko niwe aba afise amabanga y'ubutegetsi, aratamba abandi bakamukurikira. Nico gituma mu Kirundi bavuga bati ingoma rero uko zivugijwe nuko zitamba. Nibikuvuga yuko ziba zivuzwa, ziba ziravugirizwa ujya ariko arazitamba. Hama hari ikindi kintu naco cibonekeza mu ngoma. Mu ngoma rero iyo ziri ku mutwe hajya anye bazishoreye, ni ukuvuga yuko bari ubutegetsi kuko ariko agendagenda imbere y'abene gihugu. Hama rero hajya zibyagiye hasi, ni ukuvuga ko ari ubutegetsi wabushinze imizi. Hama ijya nkinzo rero ikabikingiye ubwo butegetsi igakingira n'ico gihugu. Rero turiko turaraba nta ngoma zishobora kuvuga mu mico y'ikirundi ziri musi y'ingoma 10, kubera izo ngoma 10 zisigura yuko ari intoki 10 zifatanye mu nda zifumbatiye igihugu. Hama ijya ngoma irenga ko ikagira 11, ni ukuvuga ko ari ndongozi abarongoye ico gihugu. Rero turiko turaraba zijya ngoma twabonye zari ingoma 7, ni ukuvuga rero kizira kikaziririza iyo baserukanye ingoma mu makungu ntizishobora kuca munsi y'ingoma 10. Ni naco gituma mu Kirundi bavuze bati nta utera icumu mu 10, aho niho bico bisigura. Hama rero hagacaba ingoma y'imbere yitwa kagenda, irya rero isigura ubutegetsi. Umuntu ayicako ayiciye ko imbere yuko atamba, ni ukuvuga yuko aba ariko arerekana ubutegetsi bwiwe. Ahejeje kuvuza irya ngoma no gutamba aca ashikira ku irya ngoma y'inyuma y'ishako, irya ngoma noyi, ni ukuvuga aba ari umutegetsi. Ahejeje ubutegetsi agacaba umunyagihugu asanzwe, akongera agacaba umasasirira ujya wundi yagiye ku ngoma kugira ntamutobere. Nico gituma rero tuba tuvuga duti hagiye gutanga umwe za ngoma 10 ziguma zuzuye, za ngoma 10 ziguma zuzuye, bisigura yuko abantu bafatanye mu nda, amaboko yose afatanye mu nda, atamuntu ashobora kuyacamo. Nico gituma rero byatubabaje cyane kubona ingoma zitwa yuko ari z'u Burundi, zifite ishusho ry'u Burundi, zigaherekezwa n'ibendera biranga Afrika atari ibendera iranga igihugu, zigaherekezwa n'umwambaro utaranga igihugu cy'u Burundi. Nukuri ni ibintu byababaje cyane. Hama ikindi nshobora kuvuga, u Burundi turatunze, dufite ubutunzi bwinshi bw'intambo zitandukanye. Izindi ntambo urashobora kwambara umwambaro wese wo guhiba, mugabo kubera ko ingoma ari ishusho y'igihugu kizira yuko zishobora guseruka hatabonetse umwambaro w'igihugu. Ivyo rero nico gituma ikintu gikuru cyashoboye kwibonekeza muri ako kanenge twashoboye kunegura. Cyawe ndavyibuka igihe twaja mu higanwa ryabereye mu Budagi, mu bihugu 180 byo kwisi, ingoma z'u Burundi twarashoboye gutsinda Afrika yose. Twarayitsinze kubera iki? Ko twarerekanye ibyacu, twerekana umurisho wacu, twerekana inyambaro, twanasigura akamaro k'ingoma. Hama turasubirayo mu 2012 tuca tuba abambere kwisi yose. Hajya rero kubera ko amabara y'igihugu, umwambaro w'igihugu ni ikintu gikomeye cyane, na cyane mu mahiganwa mpuzamakungu. Byongeye kandi murabizi yuko ishirahamwe UNESCO ingoma z'u Burundi barazigerageje kuzigenzura, barazibona yuko ari itunga risanzwe. Hama ingoma ziraheza zishika mu cicaro ca UNESCO mu Faransa, hama ingoma zirasinyirwa zijya mu rutonde itunga itunga ritashobora kugereranywa n'ikintu cyaco cyose cyo kwisi. Kuri ubwo rero iryo higanwa niba ryabereye mu karere, turasavye abo muri UNESCO barabe neza iyo higanwa ryabaye kugira ngo zijya ngoma zaserutse ntibagerageze kuziha ikibanza
cabashoboye kuciyitirira ahubwo babone yuko ari abantu bashatse gucafuza ingoma z'u Burundi kuko yaseruka ingoma z'u Burundi nkizi mwabonye ngaha anye no kuvuga yuko Burundi bwari kwerekana ishusho ryiza mu makungu kandi tukaronka iteka ridasanzwe nk'uko tuma tubigira yaho dutumiwe hose. Ikindi dushobora gushikiriza twovuga yuko ingoma sino kuzivuza udakoresheje umwambaro canke ibimenyetso. Mwabonye yuko mu kanya gaheze ariyo abigeme bashoboye gutayaya kuri izi ngoma, bisigura yuko umukenyezi arashobora gutayaya ingoma akazitamba mugabo ntashobora kuzivuza. Murabizi yuko muri misi heze hariyo abakenyezi bo muri zone ya Kinama mu gisagara ca Bujumbura bari bashatse gushinga umugwi w'abakenyezi bavuza ingoma. Jewe n'umutama barasakaje Yantini twarahagurutse turahaguruka turavyiyamiriza turatumira amaradiyo turagenda mu bushikiranganji turasigura ivyo bintu ko bidashoboka byaciye bihagarara. Kubera iki? Kubera yuko ingoma zisigura ubugabo n'urucumu rw'u Burundi. Ingoma rero zisigura ubutegetsi. Tushikaba dufise n'intambo y'ubuhizi, intambo y'abiyerezi berekana yuko ari abagwanyi bagwanira igihugu bagagikingira. Izo zose ni intambo z'abagabo kubera yuko n'urucumu rw'ubugabo. Hama rero kubera yuko abakenyezi bashobora kuba baryohewe bakaryoherwa n'ubwo buhizi bagaca bazitamba. Nico gituma tuvuga akabyino kavuga ati tamba maya ya nkanyogokuru, tamba maya ya nkanyogokuru bati mbona mwe zihimirisho nka sogokuru dukezi ngoma. Nukuvuga mutamba amayaya nka nyogokuru. Amayaya ni intambo umugabo ashobora gutamba n'umukenyeza agatamba. Hama abatimbo bakaziha umurisho rero nukuvuga yuko n'umurisho w'abagabo b'abarundi berekana ubuhizi n'ubutwari bw'ubutegetsi bw'u Burundi. Murabizi yuko ingoma zamaziseruka mu manza zikomakomeye. Imanza zikomakomeye nukuvuga rero yuko aho hambere zaseruka ku misi mikuru y'umuganuro umwami ariko arahezagira igihugu atanga imbuto. Hama agacaza abakenyezi na cane cane bajya bo muri Rutegama mu ntara ya Muramvya intambo y'ibunja batambana intaro bariko baragusura amasaka. Urumva rero byagenda bibangikanije. Rero twebwe nk'abatimbo tuvuga duti ingoma z'u Burundi nizivuzwe nk'uko ari ingoma z'u Burundi ziseruke mu ishusho z'u Burundi. Twebwe rero twaba tubona benshi bari mu makungu baserukira u Burundi nukuri ntibigera bata akaranga ku Burundi, ntibigera bata ishusho ry'u Burundi. Twovuga nk'abari muri Hollande, muri Allemagne, nko muri Amerika. Kenshi iyo habaye imanza aho batuye hose bambara umwambaro w'ikirundi, ingoma zicapuye ku idarapo ry'u Burundi, ntibigera bagerageza gutakaza akanovera n'akaranga ku Burundi. Rero turasavye ntihagire n'umuntu n'umwe azosubira gufata ingoma z'u Burundi akazishira imbere y'abantu ariko arerekana uburyohe n'akanovera ku Burundi atariko arerekana ishusho y'u Burundi. Muri iyo mwanya aba ariko arafata ivyacu abiha abandi. Kandi rero murazi yuko ntawanka konka nyina ngo nuko agwaye amahiri. Umuvyeyi aguma ari umuvyeyi. Umuvyeyi rero ni igihugu cacu, umuvyeyi ni Burundi bwacu, umuvyeyi nizo ngoma iyo ziserutse zerekana ishusho y'u Burundi bakavuga ati abarundi ngabo barashitse, abarundi ngabo baraserutse. Ico nico novuga. No bose kuberiki yamirije mu Rwanda amakuru avugwa yuko zavugijwe n'abarundi bavuye mu Rwanda. Igituma yamirije mu Rwanda nuko muriko murakurikirana irya nsiguro batanze bavuze ko ari umurundi mugabo aba mu Rwanda. Mugabo ashitse mu Rwanda rero ashitse muri ryo higanwa kuvuga yuko yavuze ati genda umurundi aba mu Rwanda je serukira Burundi. Nukuvuga yahejeje kuvuza izo ngoma acagenda mu Rwanda. Nimba yaronse intsinzi, nimba yaronse agashimwe ni katashe Burundi katashe mu Rwanda. Tugaca tuvuga rero ubwo Rwanda niruce rubaza abo bantu nimba aribo barurungitse bamenye yuko natwebwe tutabishigikiye. Nimba bagiye ugatwe kabo nabone babwira ati ahubwo mwagize amakosa mwari kwanza ugashimwe mugashikana mu Burundi hama mugaca muza mu Rwanda kubera mukifuza. Jewe ico nobabwira yuko gukomeza imico si bibi. Ikibi nuko bozimanganya izina ry'iryo ngoma aho zazakanye. Kuko iyo tuvuze duti Afrika yose ifise imico yisangije. Tuwe natwe twadufise ingoma twisangije. Rero bamaze kuvuga ati ni ingoma za Afrika. None za Afrika none zica zitirirwa bande.
nibatomore neza bavuga ati ni ingoma z'Uburundi, ingoma z'Uburundi. Twebwe rero ko zo hari ingoma z'Uburundi bace bambaye n'ibimenyetso byerekana ishusho y'Uburundi. no gusomera byerekana ari bizokurikira uzokwita twebwe ntidushobora kwitwara igihambaye niki kintu twashoboye kwerekana kuko ni ikintu bica byibonekeza yuko byadukoze ku mushaha. Hama rero abo babikoze baraheza bakabona yuko bwa bundi nimba twabaye kuyihenda nimba babaye kubigira n'ibigirankana bace bahagarika.